Nitekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye hirya nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari hirya no ku mugabane w'abanyaburaya mudukurikirana muherereye mu Bufaransa, Ubwongereza, Ububirigi, Ubudage, Ubwongereza, muri ngaha muri Kenya, Uganda, Zambia, Tanzania, Rwanda, Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, ama uracusha ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Ibintu bibandanya guhindura isura, inyuma yaho haraye hizihijwe umunsi mukuru w'intahe y'ukwikukira. Kuri kino gihe rero Ndayishimiye yaraye akoze ibindi bitangaro, inyuma yahise aduza abasirikari amapeti. Hari abasoda bashimiwe ngaho ku kibuga Intwari i Bujumbura. Inyuma yaho Generali Majoro Varisito Ndayishimiye rero yaraye adugije izindi ngabo zishika kuri 4 kw'ipeti rya Generali Majoro. Nk'uko vyama bigenda ku wa mbere mu kakaro mu gisirikare c'u Burundi haratangwa amapete mu rwego rw'abagenerali. Uyu mwaka intwazangabo 4 nizo zonyene zadugijwe, bavuye kw'ipete rya General de Brigade canke Brigadier General, Brigadier General mu rurimi rw'icongereza, baduzwa kuri General Majoro. Abo nabo naba bakurikira: uwa mbere ni Generali Majoro Eri Ndayiziga batazira Muzinga. Uyu asanzwe ari icegera c'umukuru w'abasoda bagwanira ku butaka force terrestre. Uyu Generali Muzinga, Brigadier General nyine niryo yarariko, yaramaze iminsi ariko aragwanira ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Yaravuzwe ukungene yatwara abasoda ngaho muri Congo, ariko kandi ntiyavuzwe gaceya nyine muri izo ngwano zo muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Kuri kino gihe akaba adugijwe, ahabwa ipeti, azamuka kuri General Majoro Emmanuel Ndayiziga. Eri Ndayiziga Murantunge batazira Muzinga. Agira kabiri nawe yaduze mu mapeti ni General Majoro Vena Bibonimana batazira Gatovyi, arongoye abasirikare bagwanira mu mazi force marine. Uwagira gatatu nawe yadugijwe mu mapeti ni General Majoro Elimaras Ndabashinze, atwara abasirikare bagwanira mu kirere forces aériennes. Agira kane yadugijwe, yahawe ipeti ni General Majoro Gregoire Ndorarigonya, umugenduzi mukuru mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi. Birumvikana cane abasirikari badugijwe n'abagiye bahagarariye ibisata. Uhagarariye igisata c'ingabo zigwanira hafi nyine ku butaka, uhagarariye igisata c'ingabo zigwanira mu kirere, uhagarariye igisata c'ingabo zigwanira mu mazi, hamwe n'uyu asanzwe ari umugenduzi mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi kwa Marie Chantal Nijimbere, niwe arongoye ubwo bushikiranganje.
aba rero nibo baciye baduga mu mapeti nk'uko amakuru ariko aragenda bidushikiriza. Babiri ba mbere bahoze bagwanira mu kiroberi ca CNDD-FDD, ubwo no kuvuga Elie Ndayiziga batazira Muzinga na Bibonimana batazira Gatovyi, Bibonimana Venant, abo bose barabaye mu kiroberi ca CNDD-FDD. Nayo abandi babiri nabo bakurikira nabo bahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB, bahoze muri ex-FAB no kuvuga Gerard kuvuga Herimarasi Ndabashinze na Gregoire Ndorarigonya, aba bahoze bagwana muri ex-FAB bakaba baduze mu mapeti nabo rero bava kuri brigadier general baja kuri general major nkuko amakuru dufise agenda abidushikiriza. Aba akaba arizo ntwazangabo Varisito Ndayishimiye yaciye aduza umwaka ku mwaka. Birazwi ko nyine baduza abasoda nkuko bigenda bishikirizwa. Nayo tuvuye kuri iyi nkuru y'abasirikare badugijwe, reka nanone tubabwire ko ari umunezero mwinshi cane mu baryango ba Disitani Sindabakwira nyine, inyuma y'imyaka ibiri mu munyororo w'akarenganyo. Uyu mutama yarekuwe hirya y'ejo, yari yararekuwe nyine mbere yuko twizihiza umunsi mukuru w'ukwikukira kw'igenekerezo rya mbere mu Kakaro. Yari yarekuwe kw'igenekerezo rya 30 Ruheshi 2026. Aha rero uyu mutama Sindabakwira Dasitani akaba hari haciye ukwezi n'igice dutangaje ahabona ikibazo ciwe, dosiye yiwe yasa niyubitswe n'ubutungane, vyasa nuko atanzira yo kuvayo iriho. Vyaraboneka ko atazosohoka ibohero, cane cane ko yariko ararenganywa. Kuri kino gihe rero uyu munsi ni umunezero ntangere, haba muri twe n'abaryango biwe bariko barashima Nyagasani, bakarashima Umukama ko yakoze ibikomeye, uwabo akaba yatahutse nk'uko bigenda bivugwa. Nayo tuve kuri iyi nkuru kandi ntitwobura kuvuga nyine ku vyaciye biranga igihugu cacu Burundi, ngo hari umuntu umunyagihugu yabajije ati none ga Rwagasore vyoba bisigura iki? Ariko ngo ibintu vyaboneka ko vyari vyayoberanye cane nk'uko abenshi bariko baragenda babivuga ngaha mu gihugu c'Uburundi. Uyu muganwa Rudoviko Rwagasore niwe yahabuje intahe y'ukwikukira ngaha mu gihugu cacu Burundi. Biraboneka ko yayigwaniye bikomeye cane gushika ashitse kuri iyo ntahe nyine, kugira ngo ubu mu Burundi habe havugwa ukwikukira. Abo bavuga ko bigina intsinzi yuko nyine batsinze bikukiye. Abo bigina intsinzi ko bikukiye
ngo bagomba kwibuka ko atawundi babikesha atari incungu yacu. Umuganwa Louis Rwagasore yahagurutse akagwanya abakoroni nk'uko amakuru agenda abidushikiriza. Ko rero bibandanya kugenda biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu kanya turaza tubabwira ibindi biriko biragenda bitangazwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi biboneka ko bufise vyinshi bunyegeje cane, na cane cane ko mu majambo ejo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye ashikiriza, habayemwo kugaya bamwe bamwe mu batwara mu bavuga rikumvikana canke rikijana, harimwo kuba Bunyoni atarigeze yitaba ibirori vy'umunsi mukuru w'ejo. Agathon Rwasa ntiyagayiwe gose, Ekereziya na Iporona baragayiwe, abarimyi ntibigeze bavugwa. Ibikuru bikuru bishika kuri 14 bitangaje vyaranze ivyo birori, navyo tukaza kubibabwira, ariko ntitwogenda tutabibanyuriyemwo nk'uko bigenda bivugwa. Ica mbere, uwahoze yitazira Mutamade ari we General Arenguiyome Bunyoni ntiyabonetse muri ivyo birori. Ikigira kabiri, mu migambwe n'amashirahamwe Ndayishimiye yahaye gasopo seneri ntirimwo, ntiyigeze ayivuga, ahubwo yaravuze Ekereziya Gatolika, Iporona na Forodebu. Aho turababwira ica gatatu, iyi nkuru nayo tuzayibatunganiriza neza. Ndayishimiye nta na kimwe yabwiye abarimyi mu gihe bangana n'ibice birenga 90 kw'ijana. Nayo ikigira kane mu vyaranze ivyo birori, Ndayishimiye yakebuye abantu usanga bageze mu myaka y'izabukuru ariko ugasanga ni ababeshi. Ivyo Ndayishimiye navyo yarabivuze. Nayo kandi ikigira gatanu yavuze, ariko arashikiriza ijambo ryejo ryiwe, umukuru w'igihugu yagaragara nk'umuntu atanonotse kandi yihebuye, wabona ko atishimye. Bijya naho mwabona ibigwanisho bariko barabitambagiza baravyerekana muri defile, vyaraboneka ko Varisito Ndayishimiye atishimye naho yari yicaye. Ubundi ibirori vyahora biba ukabona aratwenga, arakoma amashi, ariko ku munsi w'ejo navyo ntivyigeze bigaragara nk'uko vyahora bimugaragara ko yavuga nk'uwutabishaka kandi mwijwi wogira ngo riratuje, ariko biboneka ko yoba yari arushe cane anihebuye. Kandi ikigira gatandatu cabaye mu mwanya wo gushimira abasirikari bitanze kurusha abandi. Hari izina rimwe ry'umusirikari Ndayishimiye yibagiye, ahava arisoma mu nyuma barinze kubimwibutsa. Sinzi ko ari amakosa ya Ndayishimiye canke biva kubamufasha. Nayo ikindi kigira indwi mu vyaranze ivyo birori, mw'ijambo ry'ejo n'uyu munsi Varisito Ndayishimiye avuga ku butare ari umurima rusangi w'abarundi, ariko sivyo na gatoyi, kuko n'abarundi bo mu ntara yahora ya Cibitoke, muri komine ya Cibitoke nyine, ubu bariko baranyagwa inzahabu zabo bimba zikaja mu biro vy'umukuru w'igisirikare kwa Prime Niyongabo. Nayo kandi kigira umunani, Ndayishimiye yavuze ko indongozi zinezerwa abo irongoye bababaye iyo atari indongozi. Ikigira icenda yavuze, Ndayishimiye yagiriza abakoroni ko basize inyigisho mu mashure zivuga ko agataka k'u Burundi kera atakiriyo. Ndayishimiye ni umuswahili nk'uko yavyivugiye. Aho kandi
ikigira 10 Ndayishimiye yashikirije ahanura Kagame guhimbariza intahe yo kwikukira i Bujumbura ngo kuko urugamba ruriho ngo kuko urugamba ariho rwabereye. Uku ni ukutagira isoni, naho mu Rwanda bitera ngo de hari vuga na ziba. Kagame ngo ntiyokwiyambika ibara ryo kwiba imiliyaridi 54 zamaze kugenerwa kubaka urugomero, ntiyokubahuka gusotora umugeto wokeje mw'ivi ry'umunyamitahe, ntiyokubahuka kubwira abanyarwanda ko ubukwavu imisiba n'amasazi, amavoka n'isazi nyene ngo aba arivyo bizozamura ubutunzi bw'u Rwanda. Kagame yarikukiye kurusha Ndayishimiye abwira abanyagihugu be korora isazi n'imisiba n'ubukwavu ngo nivyo bizokiza igihugu c'u Burundi. Ndayishimiye kandi ikigira 11 yavuze camuranze, yaragabishije Kiliziya Gatolika ikorera umukoroni, avuga ko iri shirahamwe rija kurega ubutegetsi bwiwe ku bazungu kandi ata nguvu bamufiseko. Ariko Ndayishimiye ntahakana ivyo Kiliziya Gatolika imurega, nukuvuga ko yagabishije Kiliziya adafise ibirego. Kiliziya izwi nk'idini ridakorera ku bwoba canke amarangamutima. Ndayishimiye we biboneka ko aryisemba ngo rimwumvire impuhe. Aho ica 12 umugambwe Iporona nawo wahawe gasopo. Ndayishimiye awagiriza ko ufise agatima avuga ko kakirebagana. Ako gatima Ndayishimiye ntiyagasiguye neza, ariko umwumvirije neza ni agatima boba bafise Ndayishimiye neza, ni agatima boba bafise Ndayishimiye yifuza ko kabaheramwo, kuba kakirebagana, ni ukuvuga kuba akikababonamwo ngo biramuraza adasinziriye. Twibutse ko Iporona igwiriyemwo abantu bakuze kandi bo mu bwoko bw'Abatutsi. Tugize imisi tubabwira ko muri iki gihe Ndayishimiye yaburiye inyishu ibibazo bihanze igihugu, ategerezwa kwereka abahutu ko yibaza ko ari ibijuju, ko batosamazwa n'ibihanze igihugu, ahubwo bocungana n'abo Batutsi ko aribo kibazo c'igihugu. Ariko ivyo Ndayishimiye we nivyo aca avuga. Ikigira 13 Ndayishimiye aridogera abanywanyi ba CNDD-FDD bizeye ko kugira ngo CNDD-FDD ive mu kangaratete itegerezwa gukorana n'abazungu. Agabisha aba CNDD-FDD birukira ibihugu vy'abakoroni imbere bakanarega umugambwe CNDD-FDD ku bakoroni. Ikigira 14 Ndayishimiye kagura abashira ahabona amabi ya CNDD-FDD, avuga ko umwana yarezwe atibaraguza. Atanga akarorero ko kera cazira ko umwana abwira ababanyi ko iwabo barayibusa. Biraboneka ko umukuru w'igihugu yitiranya igihugu be n'urugo yubakanyemwo na Angelina Ndayishimiye. Kubwiwe abavuze ko yifatanije n'ibisuma vy'ivye miliyaridi 54, bavuze ko afise uruhara mu gahomerabunwa ko kakorewe Christophe Sahabo. Abo bose abamaze kwerekana amabi y'Abandayishimiye
abo abita ko ari abansi b'igihugu. Amakuru yacu rero tugiye kuba turayahagarikiye ngaha, mu kanya turagaruka tubabwira n'ibindi biriko biragenda bishikirizwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, kugira ngo mwene nk'izi nkuru zize ziragushikako wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha. Umukama abandanye kubazigama, arinde abarundi n'abarundikazi.